Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muhazwa mukama. Imbere y'umunsi mukuru wa Pasika, amaze koza ibirenge vy'abigishwa biwe, Yezu yababariye ati, nukuri ndababwiye, nta musuku aruta shebuja, nta numwa iruta uwayitumye. Kw'ivyo mubizi, muzoba muhiriwe nimwabikora. Si mwese mvuga, ndazabona toye. Ariko ivyanditswe bitegerezwa gutaha ngo, uwo dusangira umukate yampagurukiye. Ndababwiye ubu bitaraba ngo nivyaba mwemere ko nduriho. Nukuri ndababwiye, uwakiriye wese uwo ntumye aba ari jewe yakiriye. Nawe unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugiye kubandanya twumva mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa amajambo y'Imana azanana mu butumwa burebure Paulo yasangiye na Barnaba. Bagaca mu bisagara vyinshi bagenda baramenyesha inkuru nziza, hamwe ugasanga barakigwa, ahandi ugasanga barabiyamirije bakakwana kubatera amabuye, ariko ntihagire ikibaca intege, kuko muri bo barimwo ubwo bubasha bwa Yezu yizuye mu bapfuye, ubwo bubasha bwa mutima mweranda. Baravanye gatonya na Mariko asubiye kubandanya, nogira nti wewe ubutumwa babukorana na Petero. Bo baciye babandanya gushika aha muri Antiokia Pisidia. Twumvise yuko nkuko nabo nyene babandanije mu kungene basenga nk'abayahudi mu bwuzure bwa mbere, mu isezerano ya mbere, ku isabato baragenda gusenga nk'abandi. Baragenda gusenga nk'abandi, bagaheza bakitaba uwo munsi mwiza Imana yashimye kuziregeranya igihugu cayo, igasubira ikakiyagira, igaheza ikabandanya igiherekeza mu buzima bwacu. Niho rero bahejeje gusoma ibi twumvise vyo mu bwuzure bwa mbere, Paulo na Barnaba babaha ijambo kugira ngo bagire ico bashikirije igihugu cari ngaho. Paulo acatangura kubasigurira. Mukungene yabasiguriye ahereye ku vyo bakunda gusoma bijanye na kahise kabo basangiye n'Imana. Akagenda arabereka intambuko ku yindi, ukungene vyagiye birakurikirana, ariko sinzi ko mwumvise ingene asozereye. Abitururiye imbere ya Yezu Kristo kugira ngo abereke ati, ivyo vyose Imana yagendanye n'igihugu cayo iri kwishaka kugishikana kuri Yezu Kristo. Niwe mwuzurira w'igikorwa c'Imana muri twebwe, ariko kandi niwe ameze nk'urupfunguruzo rugaruka rukatwugururira ugusoma gushasha ivy'akahise ku buzima bwacu. Uku tubona Yezu Kristo ariwe atuma bashobora gutahura rero ukundi gushasha aho Imana yagira bacisha ingene yagendanye nabo, ibakura mu Misiri, ikabaherekeza mu bugaragwa, ikabashikana muri ca gihugu igiye irakura abantu benshi mu nzira yabo, gushika ibashikane muri ico gihugu, ikabatunganya nk'igihugu, ikabagabira Dawudi, ikabandanya ikabazanira abahanuzi gushika kuri Yezu Kristo. Ingene ubwo buzima bw'ico gihugu Imana yagiye irabuzana bukebuke kugira ngo ibushikane mu mwuzurira shaka kubashikana ko Yezu Kristo. Nakajyo keza kugira ngo twame twibuka yuko burya umuntu atamenye yava ntanamenya neza ni yari kwaraje. Nico gituma mubona Paulo mu kubanza kubigisha abanza kubumvisha iyo bava kure ingene Imana yagiye irabazana.
kandi yuko muri ivyo byose bagiye baracamwo Imana yagira agendana nabo mugabo ikabana nabo nko guhwihisha hakagera igihe ikishikira. Aha ico nagomba ko tuzirikana cyane cyane nuko kungene ubwa mbere Imana yagendana nabo muri ivyo byose byagiye birabashikira, uko bava mu buja bwo mu Misiri, mbere Imana igacigirana nabo isezerano ikomeye cyane. Ingene Imana ishaka ko tuva mu buja bwose, mu buja bwose ubwo ari bwo bwose budutuma umenga ubuzima bwacu ntiburiko burishira ngo bwizane, ntiburiko buratamanzurira heza, ukamenga butera bunyika, butera bwononekara. Ni nkuko kuntu umuntu wese iyo ariko aritanga akora ngo agabanye ibintu bigabanya umwidegemvyo w'abantu, bigabanya amahirwe yo kubaho neza kw'abantu, ukamenga arabafasha kugurukira ahantu heza hisanzuye haryoshe, hatuma ubuzima bwabo buhumeka neza, bihereye mu kumva ko ari abantu bafise ijambo, bafise iteka. Uwo muntu hariho ikintu ariko arakoranana na Yesu, naho kumbura tuba ariko aramuvuga icese ngo amwature ngo Yesu muri ayo majambo, ariko mu bikorwa ariko arakora bigateza imbere ubuzima bw'abantu, bibahereye imbere muri bo, bibahereye imbere muri bo. Kuko biraboneka ukungene umukama arondera gushira isezerano yiwe ngo mu mitima yabiwe, ngo iyo sezerano ngo ntazoba kiyandika ku mabuye, azoyandika mu mitima yabiwe. Kubohoka imbere muri twebwe tukava mu buja bw'ibintu biriya byose usanga bituboha bikatunanira, nugira nti kumva ingingo y'Imana, kuyiyumvamwo no kuyigendera nk'iyitugize. Tukabona ingene aha hose Imana ibaherekeza, nuko kungene yabatoreye Dawudi umwami, n'ivyo bikorwa byose byo kuringaniza igihugu, ivyo byose by'amatora tugomba kujamwo. Ubwo umuntu ariyumvira yuko hariho ikintu Imana igomba gukoreramwo, ubwo nzokorana n'Imana canke nzokorana n'ibindi? Biraryoshe kubona bene aya majambo aza mu gihe natwe turi mu bihe bene ivyo. Hari abantu benshi bashaka yuko tuca tuyasigura tuyacishije ku ruhande. Ibyo bintu ntubivuge mu ijambo ry'Imana pati, cavuga kuri kuravuga politiki. Politiki ye none ngahiriye politiki n'ubuzima bw'abantu bwa mbere. None bigenda gute ko noshika ngahenge n'Imana itorera umwami Dawudi igihugu cyayo, hama since mbona amatora natwe turiko turajamo? Tugomba kwihabana, uzokwemera ko Imana iguca ko ngo itorera umuntu we ishaka ngo ashobore gufasha abantu kuva mu buja bw'ibintu biriya byinshi bibazingamitse, ubuzima bwabo ntibushobore kwisanzura, gasanga buguma ahubwo busubira inyuma. Ubwo uzotora wumva uti ndiko ntora umusuku agomba kwihebera ineza rusange. Yesu akagira ati uzobuhiriwe niba uvyumva gutyo. Hari ikintu ko kuzobusangiye nanje, ntitubifate minenegwe, ntitubifyinateko, ntitubihebere shetani. Kwiki tugomba guhebera politike yacu shetani? Kwiki tugomba guhebera amatora yacu kumarana na shetani? Hari mwigikorwa c'Imana gikomeye, kandi ejo ukahashika ntiwibagire yuko hariho histoire Imana iri kwirandika muri iki gihugu n'abarundi b'uyu munsi, n'abana bariya b'uyu munsi. Nandi yo kuguma tubisigura tubiheza hariya nibimurikira ubuzima bwacu, ntaco byo babimaze kuza gusenga. Kuko iriya Mana yaherekeje kiriya gihugu cayo, yabigize kugira ngo ibe irategurira ibindi bihugu kumva yuko navyo nyene bikunze abantu babikunze bishobora kubaherekeza
kugira ngo mu ntambuko z'ubuzima bwabo batururire heza imbere ya Yesu Kristo, kuko ngo niwe vyose bikomokako kandi niwe abigenga kandi vyose biruhira kurenguka imbere yiwe. Natwe dusabe kugira ngo muri histoire y'ubuzima bwacu abandi bapagani Paulo niyaba yagiye nabo azogira ukunge nahera kuri kahise kabo, abereke bimwe bimwe byo muri kahise ko kabi abantu za turacamwo, eka n'abanyene yarabibereka kugira ngo twumve ingene naho bishika ugasanga turashobora guca ahantu hagoye habi, mugabe igihe dukangukiye muri Yesu Kristo, tugakangukira iryo bwirizwa rishasha ryo gusukuriranira mu rukundo, mbere tukarondera kuba abantu bahiganwa mu kugiriranira neza, ico gihe turaheza tugasanga hariho une histoire sainte igarutse mu buzima bwacu. Aha Paulo mu kubereka ko ako kahise kabo gatururira imbere ya Yesu Kristo ni n'ikimenyamenya cyuko kubakundiye umukama vyose birashobora guhinduka bigaheza bigatururira neza imbere ya Yesu. Yesu akadufasha kumurikira kahise kacu, akadufasha kukabohokamwo, akaduha kugira igihagararo gishasha c'abantu koko baheza bakicarana bagasangira nawe, bagasangira ibintu bikomeye by'ubuzima bwabo, bagasangira ubuzima bwabo bwose. Dusaba Mukama natwe kugira ngo mu ntambuko z'akahise k'igihugu cacu, k'imiryango yacu, kahise kumwumwe, ngo umukama dufashe ibyo twagiye turabamwo vyiza tubizigame nk'igikorwa c'Imana, bibandanye ntibitakare ngo bipfe, nayo ivyo vyose twagiye turahushagirikamwo Imana yaramuduhaye mw'ikigongwe cayo, abigarure abisubize mu Mana, ukubaho kwacu dusigaje gucike ukubandanya twubaka ubuzima kumwe nawe gushika vyose birangukire muri we. Amen.